Murahawe ikaze rero kuri Dawa TV Burundi. Ikiganiro cyacu kiza cyane, ndasaba ko mwese mukurikirana mwitonze kuko n'ikigwa kiryoshe cyane. Imbere uko dusoma turaza kuraba iyo Noel yazananye, ko twisunze Bibiliya zose tubona mu isi, nta Bibiliya nimwe irazitwereka umunsi wa Noheli mu nyandiko za Bibiliya. Uwo munsi wa Noheli wo guhimbazwa itariki 25 z'ukwezi kwa12, aho nta hantu na hamwe turabona uwo munsi mukuru mu bitabo by'Imana byose tuzi bibaho. Kiretse ko hari abantu bakoze uwo munsi mukuru wa Noheli hama barawinjiza mu bitabo inyuma, naho nyine kwifukisho by'inyuma gushaka kwereka abantu yuko Noheli ihaba canke Noeli. Kuri ubwo rero ndasaba abantu mukurikirane cyane, kuko tugiye kwisunga Bibiliya ubwuzure bushasha turaza kubona ikintu ciswe amadominika. Abantu mama mugisomerwa mu cyane cyane abakatolika bakoresha ubwuzure bushasha muri Bibiliya. Ubwuzure bushasha ariyo yiyi mubona hano. Iyi Bibiliya irafise imyaka bayipanze ko umwaka A, umwaka B, umwaka C. Uwo nawe ukaza guhura n'ibisomwa baza kubasomera ku munsi uno munsi, nk'umunsi uno munsi wa Dimanche bafise ivyo baza kubasomera vyateguwe. Ni kubera ko vyateguwe, no kubera ko bari bazi yuko mu nyandiko z'ukuri za Bibiliya atabaza gukura ibi bapanze hano. Aya madominika na 3 yo mu mwaka igizwe n'imyaka 3 A, B na C. Niho tuza gusanga ngo igihe cya Noeli niho honyene biri ku gifukisho cy'inyuma, ariko mu bitabo byose by'Imana nta murongo numwe, nta kigabane na kimwe uzigera usanga ko bakubwira yuko higeze habaho umunsi wa Noheli. Tugiye gukurikirana rero inkomoko y'uno munsi mukuru wa Noheli, turabanza kwisunga ivyandiko biri muri Bibiliya. Icyandiko kiboneka mu byashiro Yohana 18 ku murongo gira 2 muri Bibiliya yera. Haravuga ati, asemerera n'ijwi rirenga ati, kirakomvomvotse, kirakomvomvotse, Babuloni cya gisagara gihambaye gicitse ikibanza c'abadayimoni, aharindwa impwemu zihumanya zose, aharindirwa ibisiga bihumanya vyankwa byose. Iyi nyandiko iyo abantu bayisomewe ntibashobora gutahura ati mbega iyo Babuloni ivuzwe ngaho niyihe. Reka twisunge Bibiliya ntagatifu isiguye ahanyene ni y'igiswahili muranyihanganira. Gitabo citwa Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana hari ijambo nyene cyarisiguka neza cyane aho nyene 16:2. Haravuga hati 18:2 nambabarira, haravuga hati, akalia kwa sauti kuu akisema, ati aralia n'ijwi hejuru avuga ati, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashaitani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Iyi tubisomye bino bintu abantu benshi ntibashobora gutahura ivyo ari byo, ntibashobora no kumenya ati ngaha havuzwe iki. Sasa aha dukeneye cyo gucambwa rero mu nyandiko turabe iki gikomvombotse Babuloni ni giki. Iyi Babuloni mwibuke ko ari ahantu abantu bagarariza Imana cyane mu gufata bubaka iminara miremire ngo bashikire uhoraho Imana rugira byose. Hanyuma Imana uko amateka avuga ngo Imana ibagabanyamwo amajwi indimi nyinshi, ntibasubira guhuza kubera ubugarariji bwabo bari bafise mwico gihe. Iyi Babuloni uri kuraraba niho haza kuzanana ibi bintu vy'ino misi mikuru. Ibi bintu vy'ino misi mikuru igituma nakubwiye Babuloni uraza gusomerwa mu nyandiko iyo vyazananye umunsi mukuru wa Noheli. Reka turabe ikindi cyandiko kiboneka nyine mu byashiro Yohana 17 ku murongo wa mbere. Katurayisoma mu Kirundi naho nyine dusubira tuyisome no mu Giswahili. Naho hari ikintu gikomeye cyane kiza kuvugwamo hano, kiza kuduha no kumenya gutahura ibijanye n'umunsi mukuru wande wa Noheli. Haravuga hati hazumwe muri baba marayika indwi bari bafise zanzavya ndwi, avugana nanje arambarira ati, ngwino nkwereke iteka rizocirwa maraya w'agahebuza yicaye ku iteranizo ry'amazi menshi. Uyo abami bo kwisi basambana nawe, ababa kwisi bakaboregwa na vino nizo busambanyi bwiwe. Anjana mu bugaragwa ndi muri mpwemu, mbona umugore yicaye ku gikoko gisa n'agahama cuzuye amazina y'amaragotano, gifise imitwe indwi n'amahembe indwi. Iyo abakristo basomewe iri jambo nibaza ko ari bake baritahura, kuko ntibanabaza ati mbega ivyo bisigura iki. Ariko ku bantu twagerageje gusoma ibitabo bitandukanye, twagiye dusoma ico bisigura ngaha nyene muri Bibiliya ntagatifu, nayo ikitubwira ngo ikidusigurira umurongo nyene duca tutahura. Kuri 17 uhereye umurongo wa mbere haravuga hati, uyu mumaraya twumvise ni Roma.
ati Roma mufano wa muji wa shetani. Iyi Roma igakiza kugereranywa n'umuji wa shetani. Muze kwibuka Noeli turababwira iyo yazananye mumaze gutahura ivyanditse muri Bibiliya. Noeli iva muri aya mataifa abiri cyangwa muri Ibabuloni cyangwa ngaha muri Iroma. Iroma twamaze kumva n'umuji wande wa shetani. Ugiye nga kuri 16:10 barakubwira bati 16:10 Ufunuo haravuga ati na huyo kasome mu Kirundi kuko abantu bose kigano kiri mu Kirundi ati wa gatanu duhere ku 9 abantu bababugwa n'indugumba nyinshi barogota ku izina ry'Imana igaba ivyo vyago ntibihana ngo bayihimbaze. Uwa gatanu asukugwavya gwiwe ku ntebe y'ubwami ya cagikoko. Ubwami bwaco bucura umwiza uburibwe butuma bahekenya indimi zabo. Iki nicyo gisomewe ndazi kutagitahura ariko ugiye ku busobanuro bacha kubwira mu busobanuro bwa Bibiliya ntagatifu yanditswe n'abasenyeri ba Tanzania ikivuga ati munyama huyo ico gikoko kiko kiravugwa hajya muri ibyashiro Yohana 16:10 ni Roma ni mufano wa adui wa Mungu hapa duniani. Iyi Roma nayo wikaba igereranywa n'umwasi akomeye cyane ngaha kwisi. Kubera kimvo zayo majambo nivyo rero tugiye kuraba ku kigwa cya Noheli kurikirane neza kimwe ku kindi mwumvirize muheze mutahure iyi Noheli yagiye iza gute. Mu mateka y'isi ivuka ry'umwana kenshi ryahitana ibintu byinshi bibi. Iyo bagiye guhimbaza cyitwa anniversaire haraba ibibazo cyane bikomeye. Ivyo turaza kwibona ngaha muri Bibiliya ugiye gusoma mu Itanguriro 40 umurongo wa 20. Farao yaratanze Yosefu aramanikwa arabambwa bamumanika hehe ku musaraba. Uwo wari umunsi wo kwibuka anniversaire. Bya bintu twibuka ngo iminsi ngo kwibuka ngo ivuka ry'umuntu. Tuza tubona yuko igihe umuntu minsi yose karavuka haba ikintu cyo kwica abantu cyangwa gutikiza abantu cyangwa guhohotera abantu mu gihe ariko barahimbaza iyo minsi mikuru. Ni ngaha tugiye kuraba no mu gitabo cha Mariko Mariko 6 umurongo wa 21 naho nyene amajambo asa nkayo turayasangayo iyi minsi mikuru yagenda himbazwa ku muntu iyo yavutse. Haravuga hati 6 umurongo wa 21 kwa fise Bibiliya muzingurure murabe haravuga hati maze umunsi uragera uburyo buraboneka wari umunsi wo kwibutsa ukuvuka kwa Herodi atumira abaganwa biwe n'abakuru babagabisha b'abasoda n'abapfasoni b'igalilaya ngo baze abaterekere. Umukobwa wa Herodi nyene arinjira aratamba. Herodi n'abashitsi biwe baramushima. Umwami abwira uwo mukobwa ati nsaba icyo ugomba cyose ndakiguha. Aramurahira ati icyo usaba cyose ndakiguha niyo cyoba igisate cy'ubwami bwanje. Arasohoka abaza nyina ati saba iki? Aramwishura ati saba umutwe wa Yohana umubatizi. Kubasomye ba Bibiliya murazi ngene byakurikiranye. Yohana umubatizi kuri umunsi wo kuvuka kwa Herod kwa anniversaire kwibuka anniversaire ya Herod cyangwa kuvuka kwa Herodi baciye umutwe Yohana ari mwibohero uyo abarapfuye. Bisigura yuko guhimbaza iminsi ya anniversaire vyatanguranye n'ubupagani n'ubuhakanyi bwo kwica abantu. Rero baciye bazana umunsi wa Noheli bawushira itariki 25 ngo n'umunsi ngo wavukiye ko Yesu. Abo onye ikintu bakoze sinze bagikuye mu gihe twisunze kalendire ya Gregori bagiye batubwira yuko Yesu batangwe guharura rimwe kuva Yesu agize gute avutse. Bagaca kubwira ngo batubwira bati ubu turi mu mwaka wa 2020. Twebwe rero nk'abantu basoma ibitabo cyangwa abantu bemera Imana duca twibaza ati ibi 2020 babiharuye bakoresha kalendire y'Imana cyangwa bakoresha kalendire ya Gregorien. Iyi kalendire ya Gregori niyo yazanye ibi bintu bisa n'ibi navyo vyaturutse mu Baromani aho twabonye ko ari umuji wa Shetani ko ari n'ikicaro cy'ubuhakanyi. Iki rero kirakomeye cyane kuko ushobora kwiyumvira uti none nyimba Yesu batangwe guharura avutse nyimba batangwe guharura Yesu avutse itari iki 25 z'ukwezi kw'icumi ayo mezi 11 n'imisi 25 byaje biharuwe bivuye hehe bahereye he mu gihe batubwira ko Yesu batangwe guharura avutse byari kubavyo iyo baza guharura ko yavutse itariki imwe y'ukwa mbere muri rimwe ahirementanya bakoze ryari kumvikana mugo maze guharuka ukagera mu mezi 12 itariki 25 z'ukw'icumi ngera mwese murumva yuko ari kinyoma cyambaye ubusa. Niye nkomoko rero ya Noheli. Tugiye gusoma ivyanditse turasanga neza hari ikintu cabonetse ku ngoma z'abami. Izi ngoma z'abami
hari mu kinjana ca gatatu niho habonetse ijambo ryitwa mu kilatini Sole Invictus. Iki Sole Invictus ni kilatini. Ico gisigura ati Soleil invaincu. Ni kuvuga izuba ritagira gute ridatsindwa. Ibi ugiye kuraba niho batangura gusenga izuba bitangwe mu kinjana ca gatatu, bisubira imigenzo yitwa mythologie d'Apollon, vyari ibintu vyagenda ku butwari bwa Apollo, hamwe no gusenga Mitra, ikigirwamana citwa Mitra, vyari bikunzwe cyane mu nganji y'Uburomani. Nico gituma nababwiye ati murabe neza, iyi nganji y'Uburomani ibintu yatuzaniye yazanye ubuhakanyi mw'isi. Nico gituma na Bibiliya yabanje kubitubwira hariya anye muri mu vyashuro Yohana 17:1 na 16:9. Ku mwami yitwa Aurelien hari mu mwaka wa 210 gushira 275 niwe yemeje mu nganji y'Uburomani, anatangaza yuko izuba ryosengwa. Amaze gutangaza ko izuba ryosengwa, acashinga n'umunsi ukomeye kuyihimbariza ko iyo mana zuba ridatsindwa. Iyo mana zuba ridatsindwa uzosanga ku bicapo yishushanya n'urungorongoro cafye nk'umuntu w'umugabo hagati. Iyi rero yari yo mana basenga, acashinga yuko izohora isengwa canke ko yabonetse itariki 25 z'ukwezi kwa12 muri uwo mwaka wa 2070. Niho yashinga iryo tegeko. Ivyo birabandanya biza kwemezwa mu nama yakurikiye ico twita Concile de Nice. Tuzobona ko turiga historia y'Ubukristo. Iyi Concile de Nice niyo yaciye izana uno munsi isura kuwemeza iuhereza abantu nk'ivuka ryande rya Yesu. Yani kwa havuka izuba, imana zuba ko ari umunsi yavukiyeko. Nico gituma abakristo benshi bakunda kuvuga ngo Yesu n'umuco. Iyo bariko baravuga ko ari umuco ntibatahura iryo jambo ryaje rizanana. Iri jambo umuco rikomoka ku imana zuba. Iyi mana zuba ni imana yatangwe gusengwa mu Baromani mu gihe cy'umwami Aurelien guhera mu mwaka wa 270. Iyi mana rero uwo munsi mukuru wawo batashe bashinga yuko banawuhimbaza officiellement ku mugaragaro itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu niho bari batanguye uwo munsi. Mu nyuma Concile de Nice ije ikirawimura iwushira ku itariki 25 nyene wahorako z'ukwezi kwa12. Naco gituma no munsi uzobona abantu benshi bagomba bavyina ngo akana Yesu kavutse katigeze kanavuka katigeze kanabaho. Kuri ivyo vyose rero umwami Constantino wa mbere amaze kwinjira mu Bukristo, twibukanye ko Constantino yinjiye mu Bukristo ari umupagana akomeye cyane. Arabandanya ivyumviro vyiwe arabikomeza kugira yagura inganji y'Uburomani, niho yemera kuja mu Bukristo kugira ngo bukomere abandanye yagura isi ico twita Empire Romain. Arabikora birakomera. Niwe yaciye ashinga uwo munsi mukuru wo kwemeza imana zuba ico twita Soleil invaincu, yongera ashinga ari nabo abantu buno munsi bita ngo ni dimanche witwa jour du soleil. Yani umunsi w'izuba. Uvuze Sunday, dimanche, umunsi w'izuba. Ni wa munsi nyene no gusenga cyakigirwamana cavuka itariki 25 z'ukwezi kwa12. Niho batangura guhimbaza uwo munsi mukuru. Ubaye umunsi mukuru w'igirwamana zuba, ari nayo dimanche y'uno munsi abantu benshi bahimbaza ngo umunsi w'Imana. Ni imana zuba, ntabwo ari umunsi w'Imana dusenga ya indi yarema ijuru n'isi. No kuvuga ari abantu basenga dimanche bikebuke, kuko uyu munsi no gusenga igirwamana zuba washimangiwe n'uwitwa nde n'uwitwa Constantino wa mbere. Ico gihe rero yaciye yashinga n'umunsi wo gusenga igirwamana zuba ku itegeko ryasohowe ariyo twita decret y'umwami itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 321. Ukibandanya Concile ya Niceya yagiye ku mwaka wa 325 aho baciye bashinga ukwemera kose kubakiye kuvyo bari baramaze gutangura gufonda kuva igihe bariko barapanga ukukwemera kujanye no kwemera ibi vy'iminsi mikuru. Kuri ubwo rero bavukanye umunsi mukuru wa Noheli uwo bafise ahantu wanditse muri Bibiliya iyo tuzingururira kuba ariko baradukurikirana ku murongo. Ndabona nibazo vyabaye byinshi byatangwe no kugwira. Bo tubwira neza bati none umunsi mukuru wa Noheli wanditse he muri Bibiliya? Ni ndafise cyandiko cemeza umunsi mukuru wa Noheli muri Bibiliya, ariko tuza kubona ko ari umunsi mukuru uzana mu bapagani. Turabandanya tubiraba nkuko mubibona. Si ibintu byoroshe kubona isi yose itangana ikonje, abantu bakicara bakaja guhimbaza umunsi w'ikigirwamana zuba, bakagiha n'umunsi wo kugisenga wa dimanche. Ibintu birababaza abantu bemera Imana. Nyimbuzi by'ukuri ko wemera Imana urabuhindukire usome ibitabo vyanditswe ngaha mw'inosi, uraza gutahura ukuri ubone ko iyo Mana yawe uri kurasenga by'ukuri
ni y'ukuri canke ni y'amana zuba abaromani n'abantu bo muri Babuloni batuzaniye ni bwa bwigwa cy'ikigirwamana batuzaniye cy'izuba tubandanya dusenga kuri uwo munsi. Kuri ubwo rero mugabe bantu musenga dimashe, bantu mwemera Noheli, mugabe iminsi mikuru mugende mugiye kujamwo, mugiye kubona ibintu bikomakomeye cyane kandi biteye n'ubwoba mu munsi w'imperuka. Naco gituma mugabe hakiri kare kuko ijya minsi mikuru n'ibintu bisanzwe cyane kuyihimbaza no kuryoherwa, ariko wibuke ko turakubwira n'ukuri kandi dutinya Imana ni ibintu vyabayeho. Ikigira kabiri, hari akagabo mukunda kubona canke umugabo canke urugabo bivana ingene umwita canke umutama uzokunda kumubona yambaye inkofero itukura ifise umurongo wera, agaca yambara n'ikoti itukura ifise umurongo wera, agaca yambara n'ibirato, akambara n'amasokisi. Ibi vyose uzoza ubibona ico twita ngo Père Noël. Ugasanga abana babambitse, babashushanije utuntu barabambitse, baryohewe ngo ni umunsi mukuru wa Noheli, umunsi mukuru wo guhimbaza umunsi mukuru w'ivuka ry'Imana y'izuba. Bantu mu mwisi ntibona ko ari ibibazo bikomeye cyane, ntibona ko ahantu ko turaja mu kinogo gikomeye cyane ko mu dukwegera umuvumo. Iki kigabo rero wumva cyangwa umutama yitwa Père Noël, ni umunyamerika yitwa Noel Cray, ni umuntu w'umumigra agiye kuba muri Amerika i New York. Uyu mugabo Jonathan yitwa Jonathan Smith. Uyu Jonathan Smith niwe muntu bita Père Noël, uruntu rw'urugabo vraiment. Umuntu gasanga yaruhimbaje, yaryohewe, rumeze neza ngo uyu ni Père Noël. Abantu bose bagatanga amakado, bagakadona abantu, ibintu byinshi. Nukuri ni ibintu bitangaje cyane. Uyu Père Noël muramuzi mwese, murakunda kumubona nkuko mumubona ngaha. Niwe uyu mugabo. Uwo bita ngo ni Père Noël, ugasanga no rugabo ndanje cyane n'ibintu bikomeye cyane. Muze muraba ibintu mukora, si ibintu vy'Imana. Uyu rero Père Noël ninde? Hari ikintu bise Saturnale, mu Kilatini bita Saturnalia. Iki kintu Saturnalia mu nganje y'Uburomani cyari ikintu gikomeye cyane mu gihe ca Antiquité Romaine. Imisi mikuru yarakogwa, indwi yose igahera bibere muri iyo misi mikuru, cyane muri Solstice d'hiver, mu kuvuga guhera ku itariki 17-23 z'ukwezi, bagaca bamarira ku itariki 25 aro baca bamarira uwo musi mukuru, aho bahimbaza ico kigirwamana Saturne. Kuko tuve Saturnale ni misi mikuru bahimbaza, navyo biva mu kigirwamana cyitwa Saturne. Muze muraraba Saturne, ikigirwamana cyitwa Saturne nico basenga, bagishikanira amashugwe, utuzawadi dekado, bakatuzanira amababi asa n'icyatsi gitoto, amazawadi bagahana ku musi mukuru nk'uyo wo gukenguruka nyine icyo kigirwamana bagisenze neza. Ni naho havuye uyu mugabo Père Noël kuzana ibi bintu byo guhudukana abana, byo kujana abana gukina, kwarugushikanira ikigirwamana bita Saturne, cyahimbazwa cyane mu nganje y'Uburomani. Ni naho uyu Jonathan Smith ariwe mwise Père Noël yatangura uwo mugigwa wo gushikanira icyo kigirwamana, aranawukomeza mbere hava vyinjira no mu kuyezera kw'abantu. Rero umwana wawe ku munsi wa Noheli ni wamwambika bya bintu by'amabara tukura, ukamwambika ry'abara ryera. Ibyo byose birafise ubusomanuro, uhagabire nk'umuntu utinya Imana, witeze ko ku munsi w'imperuka uzobazwa n'uhoraho Imana rugira byose, uzomenye kuri mu migenzo irikiragurwa n'abapagani abahakanyi. Ry'amabara tukura rero na yera bigize Père Noël ni migigwa icyo twita les rites, nico cyakozwe cyane. Urumva muri icyo gihe ibyo bikaba byaratanguriye cyane muri Siberi. Muri Siberi byarakoretse cyane, bikomeye cyane, birakomeza gushika no munsi twarashikiriwe mu Burundi, bakemeza yuko muri icyo gihe icyo bita aho muri Siberi barabitwa aba shamans. Muri Siberi aba nibo bazanye ibi byumviro cyane byo kubikomeza, bituma bikomera cyane muri propriété psycho-active. Ibi rero babizanye yaramase ibintu muri conscience y'abantu, bacashiramo ivyo bintu nyene, batangura kwemera ivyo bintu, bamwe bemera ko ari ukuri. Iyo babikoze bakavuga ko abantu banaguruka, urumva ko ubwo bwari ubukonikoni. Iyo ngo wambaye ngo ijya nyambaro ngo uraguruka, ibi vyumviro barabizana bikwira mwisi, maze abantu babahakanye gutyo. Nico gutuma ejo canke yaje kubona umwana wawe bamwambitse kakantu ngo ni Père Noël, uzurabwire ku mwana wawe uti jewe sishobora gukora imigenzo y'abapagani canke abahakanyi. Kuri ubwo rero ikimenyetso cy'ibara ritukura n'iryera rya Père Noël biva ku nyambaro y'ikigirwamana citwa Tori.
ikigirwamana rero tori nico bashikanira, nico babona ko ari ikimana gikomeye. Ico niyo nsiguro y'ivyo nkuko ivyandiko vyose bibivuga. Iki gitama rero cy'ubwanwa bwera burebure cyagendera ku gitwazi cy'amaguru 8, kigaca cyongera kigakwegwa n'abamikazi 8 bagenda bagiseguye. Ivyo uzobibona babishushanya. Ni ikigirwamana cyitwa tori, ukindi cyitwa gargani. Ivyo rero vyari ibigirwamana byambikwa zijya mpuzu zifisa ry'amabara. Wewe rero bagenda kuri Pere Noel, nguvise ngo Pere Noel, nguvise ngo imisi mikuru urahimbaza tariki 25, uzomenye kuri mu buhakanyi bukomeye cyane, umenye ko umunsi w'imperuka uhoraho Imana agira byose azobikubaza. Reka rero twibariza abandi ba Kristo bamaze gutahura yuko ibintu byo guhimbaza imisi mikuru ya Noheli ari bihimbano, ari ibintu bitagira iyo vyazananye, ari ibintu vyazananye mu bapagani bitazananye ku Mana. Aba nabona ba Kristo aho tubisoma mu gitabo cyitwa Bibiliya itwigisha iki. Iki gitabo abantu bose murakizi, ni igitabo cy'abakristo. Iki kiraduha amakuru y'abantu bahimbaza umunsi mukuru wa Noheli n'abakristo. Kuko ndabivuze ndi mu Islamu, mushobora kwiyumvira ngo yabivuze kubera ari mu Islamu. Oya, ibi ndabivuze nk'umuntu nasomye ibitabo katahura yuko Noheli atanamwe yanditse mu bitabo vy'Imana. Aba nabo baratubwira ngo iki. Abo bakristo batubwira gutya ngo twoba dukwiye guhimbaza Noheli. Noheli ni umwe mu minsi mikuru ikundwa cyane ku isi yose, kandi benshi bibaza ko ari umunsi wo kwibuka ivuka rya Yesu. Urumva ko ari ibyiyumvira abantu bibaza ko ari kuvuka kwande kwa Yesu. Atariko Noheli irafitaniye isano no gusenga kw'ikinyoma. Igitabo kimwe kivuga yuko abaromani b'abapagani bahimbaza umunsi mukuru w'ivuka ry'izuba kuwa 25 Kigarama. Aba nabo ntibatandukanye na bya bindi nabasomera mu bindi bitabo. Niho basenga ikigomana cy'izuba. Abakuru b'amadini baripfuza ko abapagani benshi boba abakristo. Kubw'ivyo baciye bafata ingingo yo guhimbaza ivuka rya Yesu ku mwaka wa 20 ku itariki ya 25 Kigarama, naho atavutse kuri iyo tariki. Ibi biragaragara neza ko Yesu atavutse kuri no tariki, nkuko duca tubibona tugiye gusoma muri Bibiliya. Biragaragara uravye ukuntu Yesu yavutse muri Luka 1:25. Haravuga hati Noheli 26 ati kandi mu kwezi kwa gatandatu umumarayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu gisagara cy'Igalilaya cyitwa Nazareti ku nkumi kowe n'umugabo yitwa Yosefu. Reka dufate ko Mariya yasamye inda mu kwezi kwa gatandatu, bagaca bahimbaza Noheli itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Ese Yesu yavutse araga prematire afise imyaka amezi 6? Ibi ku muntu afise ubwenge anatahura yumva neza icyo gukorwa kubijanye no kumenya Imana, arumva neza ko hakoretse iremenanya rikomeye cyane. Nyimba yasamye inda mu kwa gatandatu vyarasaba ko kwiza amezi 9 ko Yesu yari umuntu, kandi yari umuntu yasamye inda na Mariya. Mariya yasamye inda ku bubasha bw'Imana biciye ko kwijambo rivuye ku haroze ngo Gaburiyeli ati saminda, nkuko ibitabo vy'Imana bivyemeza nka Korani 3:45 iremeza yuko Mariya atigeze abonana n'umugabo, naho Bibiliya izayemeza ko Yosefu yari umugabo wiwe. Kuri ubwo rero twe nk'abayisilamu turemera neza yuko Mariya yasamye inda, ariko ntabwo yaciye avyara mu kwezi kwa 12. Ico ni kinyoma. Aba bakristo rero barabandanya baduha ukuri, barabandanya bavuga bati abigishwa ba Yesu bo mu ntango ntibahimbaza Noheli. Ibaze nawe, nyimba abigishwa ba Yesu batahimbaza Noheli, wewe umukristo w'uno munsi wo mu Burundi cyangwa mu kindi gihugu, ninde yaguhaye uburenganzira bwo guhimbaza umunsi mukuru wa Noheli mu gihe abigishwa ba Yesu batigeze bahimbaza Noheli? Igitabo kimwe kivuga yuko inyuma y'imyaka 200 Yesu avutse ata muntu numwe yarazi neza umunsi Yesu yavukiyeko. Ivyo tuzobibona mu nyigisho ikomakomeye cyane igiye gukurikira, aho tuzobona Yesu abangene bamuharuye kuva kivuka, n'ingene wapanze kalendariye Gregoriya yihenze imyaka 600, biza gutuma babaharura bihenze. None umunsi kwa mu kinyoma cy'iyo myaka. Ivyo nzobibereka mu kiganiro gikurikira ku bazobana yadukurikira kuri YouTube, kuri Dawa TV Burundi. Ata muntu numwe yarazi neza umunsi Yesu yavukiyeko, bene uko abantu bakeya aribo bitwararika kumenya uwo munsi. Ivyo guhimbaza rero Noheli vyatanguye haciye imyaka 100 Yesu avuye ngaha ku isi. Nababwiye ko vyagiye gutangura mu mwaka wa 321 nkuko Constantine yabitanze nk'itegeko. Yesu yaramaze kuva ngaha ku isi yigiriye mu ijuru, abantu batangura guhimbaza Noheli. Ibaze Noheli tanahimbajwe Yesu ahari.
ubwiwe ahari ntiyahimbajwe Noheli, ariko n'abigishwa biwe ntibahimbaza Noheli, ariko inyuma yiwe haca haduka abantu ba bida, baca bida n'ivyadukano, navyo vyadukano vyose bijana abantu mu mahonero mu muriro. Iyo wadukanye ikintu kitari mu gitabo c'Imana umenye kuzoja mu muriro ukakigira nkukwemera, aho ni ngombwa nta kubaza uzoja mu muriro. Rero n'uwadukanye Noheli akayigisha abantu nawe azojana mu muriro n'abagize gute n'abamukurikiye mu guhimbaza Noheli. Ati abantu benshi barazi ko Noheli be n'ibintu bigirwa kuri uwo munsi ngo guhana utuganuke bikomoka mu bapagani. Nababwiye wa mupagani umwe mwita Pere Noheli ko nawe yari umupagani, nababwiye na wa muntu uzenye na wa mwami hamwe na ca kigirwamana basishikana cyitwa Saturne, na ca kintu cyo gusenga izuba bise mu Kilatini Dies Natalis Solis Invictus. Iki rero ni kintu bagiye kurementanya cyo gusenga izuba uwo munsi, byose urumva ko bikomoka mu pagani. Bavandimwe bagenzi banje, ndazi ko twese twifuza ijuru, ariko ntitwifuza ijuru mu kinyoma no mu bwangushi. Twagiye tuzanywa n'abo bazungu bakwiye mu nganje zabo kugira ngo batere imbere. Bavandimwe, dusome ibitabo tujye kwemera ibyo twazaniwe, kuko tuzoja mu muriro. Aba bakristo rero barakomeza bavuga bati abantu benshi barazi ko Noheli be n'ibintu bigirwa kuri uwo munsi nko guhana tuganuke bikomoka mu pagani. Akarorero mu Bwongereza no mu muhingo imwe yo muri Amerika byarigeze kuba bibujijwe guhimbaza Noheli, byarigeze kuba bibujijwe, ari haramu kizira guhimbaza Noheli kubera ikomoka mu pagani. Uwahirahira akayihimbaza yarahanwa, ariko abakristo b'ukuri badahimbaza Noheli, abadahimbaza Noheli baboneka nk'abantu babi, kubera ko nka yuko Noheli itemewe n'Imana, atahantu na hamwe Imana ikeneye no kuyumva, kuko Imana ntaho yigeze ivuga ngo abantu bagire gute bayihimbaze. Kubera yuko bashaka guhimbara Imana mu byo bakora byose, abo bantu nabo bagiye bigiza kure n'ikijanye guhimbaza Noheli. Aba bakristo barakomeza ati mbega twoba dukwiye guhimbaza imisi yivuka, kimwe twita anniversaire. Nabo baravuga bati ibi bintu ntivyemewe, ko tuza kubona neza uko nabibabwiye mu ntango yuko ivuka misi yose mu gyagiye banga ku isi bagenda bica abantu, ari naco gituma batanga ibimazi ku bantu, abo bantu bakabica kuri uwo munsi kugira ngo bigumire ku butegetsi bwabo. Abo bari abantu bagiye barongora isi, twabibonye kwa Farawo, twabibonye kwa Herodi. Ibi byose ni ibintu byerekana neza yuko ivuka kurihimbaza ari ubupagani, kandi ari inkomoko y'ubupagani yavuye muri Babuloni ikava na hehe, ikava no ngaha anye i Roma. Twabonye ko ari mu muji wande wa Shetani kandi wabemera Mana. Kuri ubwo rero muvandimwe, ubandanye ukurikirana ibiganiro byacu ejo canke hirya yejo, ubandanye uje kuri Dawa TV Burundi kuri YouTube kugira ngo ubandanye ukurikirana ibiganiro nk'ibi kugira ngo uzutahure inkomoko. Uyu munsi rero mukuru wa Noheli ntabwo birarangira, ntimurambirwe turaciga umurongo umwe wonyene wo muri Bibiliya uza werekana ko higeze kubaho ikintu cy'iyo tariki. Ni umurongo uza gusanga mu gitabo ca Yeremiya. Nibaza ko abantu bose mwemera Bibiliya, baba abemera iyi Bibiliya iyi y'ibitabo 73 ifise ikigabane ca Daniel giherera ku 14, hamwe n'abandi mwemera ino Bibiliya ndiko ndazingurura, nayo ikaba yitwa Bibiliya yera. Iyi Bibiliya yereka igizwe n'ibitabo 66, iyi nayo ikaba mu bigabano vya Danieli igera ku 12 gusa, mu gihe yigera ku 14. Urumva ko hose habaye ibintu vy'ihindagura. Ibi tuzobibona mu vyigwa bikurikira, kuko hari ibintu cyakoretse gikomeye kujanye na Bibiliya. Ibi navyo tuzobibereka ku burebure twisunze ivyemezo biri mu bitabo, navyo nyene ibitabo vyo nyene ubwavyo bivyivugire. Twagiye muri Yeremiya 5:2 ku murongo, Yeremiya 5:3-1. Mwihangane. Maze mu mwaka ugira 37 Yehoyakina umwami w'Ubuyuda ari mu mugozi mu kwezi kwa12 ku munsi wako wa 25 Evile Merodaki umwami w'i Babuloni abohora Yehoyakina umwami w'Ubuyuda amukura mu ibohero, hari mu mwaka yimyemwo. Ibaze nawe ubu gufungura abantu mu mpimba bihuye hehe no kuvuka kwa Yesu? Gufungura umuntu afunzwe itariki 25, procureur avuga ati uyu muntu ni mu murekure, canke ubundi mucamanza itariki 25 duce duhimbaza ngo umunsi Yesu yavukiyeko. Ubu ni babwo mubona ko ari ubuhakanyi bukomeye cyane basomye ba Bibiliya. Uwo bari ku murongo akavuga ati jewe ndafise ahantu na hamwe nzi
handitse ko Noheli iri muri Bibiliya Imana yayihaye abantu ngo bayihimbaze. Uwo muntu andondere, nimero yanje muraza kuyibona ngaho onye kuri Dawa TV Burundi, ampi uwo murongo canke aze tuzogirana ikiganiro kuri uno munsi wa Noheli, kuko nta hantu ntamwe Imana igeze uvuga turetse ko Bibiliya yera na Bibiliya ntagatifu byose vyemeje yuko kwari gufungura umuntu mwibohero. Umwami yafunguye Yeho yakina mwibohero, niho yafungurwa, ntabwo ari kuvuka kwa Yesu. Bantu muhimbaze kuvuka kwa Yesu ngo akana Yesu kavutse, muriko muragura impuzu, muriko muritunganya, nukuri ni mubireke nyimba mukunda Imana. Mugani mwaba mudakunda Imana naho murakomeza ku munsi w'imperuka Imana izobabaza bya bindi mwagira gute mwakora. Ibi rero kubera bikomoka mu pagani, hari abasomyi benshi cyane bakunda kwitwaza icandiko kimwe kiboneka muri Matayo 2:7 ku murongo wa 46 haravuga hati, bamwe mu bahagaza bavyumvise baravuga bati uyo ahamagara Eliya, ahamagara Eliya. Sawa, reka debe 46 ngo ku isaha y'icenda Yesu asemerera n'ijwi rirenga aravuga ati Eli Eli Eli, risobanurwa ngo lama sabaktani. Abasomyi benshi n'abamenyi benshi bamwe baragenda basigura yuko iri jambo Noheli barikoze ku ntumbero yo gukura abantu ku Mana, kuko ugiye gusoma Noheli harimo ijambo no, la negation, guhakana. Urumva uvuze ngo nta mu Kirundi no, Eli nawe tukaba twanumeze ko Yesu yavuze ko ari izina ry'Imana, bica bigaruka kuvuga muri bwa buhakanyi n'ubupagani ko Noheli bisigura ko atamana ihari. Nico bituma dusanga ngo Noheli Noheli, nta mana. Urumva ibi byose n'ubuhakanyi rero bavandimwe muri ko murakurikirana Dawa TV Burundi. Bantu mukurikirana Dawa TV Burundi, ubu n'ubuhakanyi bwazananye hehe? I Babuloni ni Roma. I Roma nta rukiza bigeze ruvayo, havuye ubuhakanyi bupagani bwo gupinga Imana, hamwe gusenga igirwamana kandi Imana arabibujije. Vyazananye hariya ibintu bijanye n'ubutatu, arico cigwa tuzogenda kubigisha ko. Ibi navyo vyazananye nyene Babuloni, hazananye Noheli. Aba basomyi ba Bibiliya nabo nyene barandanya baduha makuru, batubwira ngo iki? Baravuga bati none idini ry'ikinyoma ni irihe? Birakomeza, idini ry'ikinyoma ni irihe? Ni dini ryose ritwigisha gusenga Imana mu buryo budahuye n'ubw'ijambo ry'Imana rivuga. Ukaba rero uri kurahimbaza Noheli wisunze itariki 25 z'ukwezi kwa12, ukabesha ngo niho Yesu yavukiye, menya kuri mu idini ry'ikinyoma. Aha nta makenga arimwo, uri mu idini ry'ikinyoma, kuko ivyo uri kurakora nta Imana bikubariye. Nyimba Imana bikubariye duha inyandiko Yesu avuga ati muhimbaze Noheli, intumwa n'abahanuzi bavuga ati himbaza Noheli, canke Korani bwira abasilamu ati muhimbaze Noheli. Kuri ico gihe ni wabikora uzobigize vyiza. Mugani nyimbuzi ko ata Imana yigeze bikubwira, umenye kuri mu idini ry'ikinyoma. Atamadini yose y'ikinyoma Bibiliya yita Babuloni akomeye. Ibyo kene kubibona bigusome mu byashuro Yohana 17 uhereye umurongo wa mbere ukamanuka, uraza kubona ko hose Roma ro havuye bwa bupagani. Ubu bupagani rero bw'i Roma nibwo bwatumye abantu bazimira. Ubupagani bw'i Roma bwatumye abantu bazimira bavandimwe muri kumara kurikirana Dawa TV Burundi. Abantu baragiye barabwemera, barabwizera, bashiramo imani na yakini, ukwemera kuraduga bibere mu bigirwamana. Abadini yose y'ikinyoma Bibiliya yita Babuloni, kuko no hazananye upagani n'ubuhakanyi na Noheli niyo yazananye twabibonye. Uti kubera iki inyigisho nyinshi z'ikinyoma zatanguriye mu gisagara ca Babuloni inyuma ya wa mwuzure mu gihe ca Nowa. Murumva ikintu, izo nyigisho zarakwiragiye ku isi yose nk'akarorero. Bando akarorero kamwe, abantu b'i Babuloni basenga imana zitatu zifatanye. Ubu ntavyo muzi Burundi, imana zitatu zifatanye bavuga ngo umukamamana, ngo zigize imana imwe. Umukamamana n'umuganda mutoya, umukamamana akaganda gatoya, tumana nyende duteranye tugira imana imwe. Ibi vyazanye muri Babuloni ni bwa buhakanyi bukomeje. Banavuga ko yavutse iyo mana, niho hanavuye ngo hari imana y'umwana. Uvuze imana mwana ni Kinyarwanda, uvuze imana y'umwana, yani Mungu kadogo, Mungu bebe, yavutse itariki 25. Ibazo ubwo buhakanyi, ejo no haguruka imbere y'Imana uzosigura gute ko Imana yavutse itariki 25? Mbega iyo misi yari haruhereye he? Ku Imana mwitangura itubwira ati bwaragorovye buraca uwo munsi wa mbere. Kujya abayisilamu duharura umunsi duhereye ku mugoroba izuba rigorobye ricokeye. Niko ni Imana iharura. Imana iharura kuva ricokeye igasubira guharura umunsi ko bukeye izuba rigarutse mu gatondo ajya mu mutwenzi. Sivyo? Rero ubu buhakanyire bwarakomeje gushika naho bugenda muri kalendriye y'Imana.
abantu baze guharura ibitari ivyo bagendera mu kinyoma gushika bafite imana baraziteranya bazigira zitatu uwakanyura nakomera ngo iriya 3 personnes en Dieu ngo hari imana abantu batatu ngo bagize imana personne n'umuntu iriya 3 personnes en Dieu abantu batatu mu mana aho buri umubanyikanya mana wacitse umuhakanye ibi vyose bashaka kugira ni tariki yo mana yavukiyeko ngo ni tariki 25 ndogo yangu uwo Imana rugira byose aragukunda igarure hakiri kare uve muri ubwo buhakanyi usenga Imana imwe rudende nkuko twavyigije navugishwa n'Imana ntimwe n'abahanuzi uve mu buhakanyi wagiye uzanirwa n'abantu bishakira inyungu zabo z'imisi mikuru wemera Imana byo kuri ko kuyemera uhitemwe imidini atari gikinyoma kugira ngo kuri wa munsi ntuzonje mu muriro. Harabandanya hati izo nyigisho zarakwiragiye ku isi yose nk'akarorero abantu b'i Babuloni basenga Imana zitatu zifatanye no muri iki gihe amadini menshi y'ikinyoma yigisha ko Imana iri mu butatu nari nabivuze ariko Bibiliya iremanga neza ko hari Imana imwe y'ukuri uhoraho Yehova kandi ko Imana ari imwe rudende. None wa muntu wemeza ko Imana yavuze tariki 25 Imana y'umwana yitwa Yesu wewe ku munsi w'imperuka uzishura iki? Ibaze kino kibazo isi iraryoshe ariko rubwo iryoshe tugiye kuyivako nta uzomara ku myaka 100 ndibaza ari kuri iyo ariko wowe yumvire bino bintu nyimba byo kurugihimbaza umunsi Imana yavukiyeko wewe umva utazimiye umva utari mu bihano rero hitamwo idini y'ukuri ati rero aba bantu barasobanura bavuga ukuri baravuga bati Imana arasezeranye ko igiye gukuraho idini ry'ikinyoma idini ryose ry'ikinyoma rishingiye ku guhimbaza Noel ko Imana yavutse 25 Imana izorihanagura nta makenga ari nacyo gituma ugiye gusoma Qur'ani 3:19 haca havuga ati inna dina inda Allah Islam ati dini yemewe imbere y'uhara Imana wagira byose ni dini rya Islam niyo dini yemewe imbere y'iki y'Imana niba afata ingingo yo kuva mu idini ry'ikinyoma kugira ukorere uhoraho bamwe mu bagenzi bawe canke mu njuti zawe bashobora kudatahura ingingo wafashe mbere bakanakugwanya ariko uhoraho Imana ntazoguheba uzoba winjiye mu muryango ukwiye kwisi yose ugizwe n'abantu amamiliyoni bakundana yani twita ruhama bainahum babandi bakundana babandi bafise imitima ikomeye cyane ko tubisa muri Qur'ani na 3:29 babandi basenga uko bivugwa mu bitabo vy'uhoraho muri Qur'ani Taurati n'Injili bya bitabo byahabwa abavugishwa intumwa n'abahanuzi muri ico gihe niwakurikiza aya mategeko uzoheza uyoboke apana kugendera mu kinyoma wagiye ushirirwaho n'abantu badakunda Imana ikinyoma cyashizweho n'abantu bashaka kuronka amafaranga biciye mu misi mikuru ikinyoma cyashizweho n'abantu bashaka kugurisha ibidandazwa vyabo bitwaje Pere Noel mugira badandaze kugira ngo abantu bashorerwe cyane batanga utuganuke ibi bintu rero muvandimwe nyimbutinye Imana cyangwa ukunda Imana no gusaba yuko bihagarika guhera kuri uno munsi kugira ngo ku munsi w'imperuka ntuzobazwe yuko wakoze ibihushanye n'amategeko y'iki y'Imana. Ego sinzi ko arababagije ibibazo nagira sozere mvuga ati mwandanye mukurikiranira hagufi ibiganiro vya Dawa TV Burundi. Reka nsome ndabe nyimba harababagije ibibazo kugira ngo tubishure. Haruvuze ati assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aravuga ati turi kumwe kabisa turagukurikiye. Hari n'uwavuze ati komerezaho inshallah. Ni byiza cyane witwa Vedaste niko yavuze. Hari witwa Haruna nawe yavuze ati inshallah ariko nta bibazo ariko ndabona by'abakristo. Undi avuga ati assalamu alaykum Allah akomeze kubazigama gusa nari mfise ikibazo none Noel abayizanye bari bagamije iki? Ikibazo ciza cyane cyitwa Naomi Ibrahimu. Ikibazo ni ciza cyane yabajije abari bazanye Noheli nakubwiye ko byazananye mu bupagani bagiye barakora biga gushika biraduga gushika kwa Constantino gushika hakeneye kuronka abanwanyi benshi mu nganje y'Uromani babegeraniriza mu kintu kimwe batangura kubumvisha yuko Imana yabo yavutse itariki 25 ariyo Mana yitwa Yesu. Rero ico bari bagamije zari imvo zibiri zo kwagura uburero bw'abantu nk'abantu benshi babakurikira mu migambi yabo yo kugira bariko baragura akarere ico twita Empire Romaine niho bakora kino kintu igikurikiye kugira abantu abanwanyi benshi babakurikira kugira ngo baronke amafaranga n'amashikanwa kuko bari muri babandi bamwe twita abadandaza ikigongwe ico twita la vente des indulgences aho bagenda bakagurisha ibigongwe bakandika wanditse ibicumuro wakoze ukabirihira amafaranga bakinjiza inoti nico bari bagamije. Ikindi bari bagamije kwari kugira bashireho cya kintu citwa Pere Noel kugira ngo abantu bagura amakado
ku munsi kuri uwo munsi abantu b'amaduka bagurishe amashugwe, ivyaka, amakado, abantu bahana amakado kugira ngo inyungu ziboneke mu bidandazwa byabo. Yego, icyo nico kibazo mbona nyamukuru abantu bagerageje kubaza, nico dushoboye kwishura. Tugasaba rero n'abandi bantu muzobandanye mukurikirana ibiganiro cyo kuri Dawa TV Burundi, na cyane cyane kuri YouTube, mugire subscribe cyangwa s'abonner, mugire share cyangwa partager kugira ngo bose bazoze bararonka ibi biganiro byacu uko bigiye gukurikirana, mukamugiye kwibonera ibiganiro byinshi cyane mwino minsi, kuko ivyari dufatiriye mwino minsi bisa n'ivyaheze. Kuri ubwo tubahaye ikaze, kuri ubwo tubandanye tubashimira tuvuga tuti amahoro y'Imana abane namwe mwese. Ku bayisilamu tukavuga tuti wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuzaba dusubira. Salamu alaikum.